Muran. Inzoga hiyo ni mwangulie. Muraza mapra. Mala mapra ngaibu. Mbavu. Ndabatutse genda mwitwa. Jewe ni sorora kwa n'umuntu kubera ndi umuntu w'umugabo. Kubera ndi umuntu w'umugabo je ndi sororera. Mwe mwanguri izingani. Mwe mwanguri izingani. Wagana murano wango njeni njimboreko mwaka kazimbire karo sinakavukiyemo. Jewe inzoga nje ndayigurira. Wera ne banyita kinyoza mwaka kazimbire karo tajewe ndazwi. Nta muntu n'umatazi. Na utanzi sana franga zanyu bamaye jewe. Je ndanywa. Je nga muji baranzi je nitwa kinyota nirwa kinyota ndazwi ndanywa ajase ndo nkayiririmbira zo kunywa wanzoga we n'abatakunywa mbona bahwera wa mwana we uri mu kivyo wagize uyu musi urambona uyu musi urambona jewe giyagina umuntu w'umugabo uzivye ko na nguvu nari musimu ko ndakomeye ariko ikintu no kukorera ni iki nagire ikintu mva ko no gukora atari kukuniga wakana Umwana wawe mvuye kuri umwana wewe ajana hariya kwa muganga ku bapfumu jana mugize uko Yakobo uranga futi yangati vya binenge vyawe urazika Yakobo jaje kukwihaninza abari ubwa mbere ari ubwa nyuma sinda gutinya ngura umuntu w'umugabo ngaho kuko nazikenyera zikaguha wibuke kuri mugwanje weni hari uca kabiri ndagushengeza gutwara mwana wibuke kuri mugwanje simwe twawira kukarira uri mugwanje hiyo njahe hasi wanje mwebwe kuhuje musanye mugwanje munansarireko usanye mugwanje no kwereka Yakobo ariko ningi tubugira unyebusi nkoko yanje banyivye uzubika nkayo ningi tibujya we warangene inkoko yanje gasha waje kwenyibusa Sigende twenda turamaga oyako shivyo sibi barube n'ibinantari waraye unyoye hari yepfo ofisinda nyimba ari ibinantari waraye unyoye have hoshi mvira mu rugo pima nivyo bintu wace ndabidebagaza ubunye nubozi ndagutinya ubozi ndagutinya mbe kuhindukira pima nakugire kumwe nagira rukiya umusura Onje bintu wano bitabagaza sindagutinya uri ntingi telto Uchiri nkonda anya uchiri nkondi wanje we yabo bambe Yakobo yo midayimoni iwanyu we uri wagahimawe
uri wagahima wewe ujya kuzimu kumwana ngo nimvuye kure ngutunze ubwo nibwo busani bugezwe jewe ariko nkanga hemwe no mukubita no ndabasije ubu muzopfuko je nabasani ndabakubita we no muvyini muzo murakagwa mwibaze uraga nkorako none ndakwereke uragahomerwa n'imisoro urakicwa na kuto tuzobaturira uragatumba po tuzobaturira shamwe iyo nzu niyo midayimoni yiwanyu uragahunguruka amenyo na uragahunga uhumye uragahunguruka ibyo byinyo nibyo bishinyari byawe uragatabagara shara kunkora mugize nawunze n'ibitusi nokoresha wamwakuwe uzombona wakara wewe hagezwe ibyo kugira nkukuwe nibwo busani bugezweho bibaza ko atabyo noshobora jeho ahubwo musigaye musara mwebe nagira muje no kunkaravya amaguru yanje asigaye nanuka mwamihimbirimo A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahir rahmanir rahim Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar Mugabo wanje no musiko yacirewe gutaha n'ibintu ndamurabe kwanza urinze kuza kunyitoya rero umuza kwikinira urubuguje ndakwitorera nyene wewe wahishije rero hewe nabuze ibintu nagutekeye kuza nanje numva wewe ngacicana ubwo ndabukiriye n'amazanye nakuzaniye zana uraryoherwa indwi yose nagiye ibyo utese mugaye zijya mpfupfu nteye bajya bagabo nawe ntibari kucuza kumbuza kubandanya ndabatsinda ano nawe wari kubatsinda nawe ufise inzara mu nda nawe wumva byayikubwira naco rero cisha base ko gukaraba nawe nyene ubwo nyene gawe mu nda numva ari umuyaga uhuha eba nari ndabizi nanjye naguteguriye unatanenga mvuye kurigisha amaboko nagatangaza kuri wewe Regina wanje nkunda cyane mwiza wanje reka nawe mukunzi we unekera banza sha urinde tuje ntaranje abwo nkarare kwanza gira tubinya ntabwo hamota nkuko nari menyereye je uko nasasha atameze guca ntunaba nahanye amvuye nkabe kasuye yangeso yo konona munje naje sije ageze kwa gafise ingeso yo kuyonona je numva nisese nyinshi sinzi reka ari gwarose ko kwa minani gwasuye kubomoka sinzi nizi njya ko ndazijya zishike mu reka dufungure urabireba yuko katononye mu nzu naye canja kwa minani ndabe ko atahora izi nizo nyawa neguriye jewe kamanye kari ukazi we moyo n'umuntu kucwera mu kanwa yo kayo jya mukobwa wawe mutama yabigize kazibe uno munsi uransuzwe kandi nzopfa ntabyibagiye umugabo muzima nkanje umwanda mukuru mbizaho ndakubwira je ndi umuntu mubi kandi nkawe ndagukubise uku ngaca ngarura n'ukuwoca upfa ndagusavye wegeranye umwanda wawe neza wihenze ukavuga n'ijambo na rimwe icyo nkora ntuvuge ngo sinakubwiye tora umwanda wawe ukusanye neza ibyawe ugende nta jambo ryawe nkeneye kubona nta n'isura yawe nkeneye kubona nyarutsa mbega utinya kubikora ko nibo biteze ubikora ko
Mm.